nimba bemeye baca bafyonda kuri ego, wavyanse uca ufyonda kuri oya. Nongeye kubashimira cyane bakunzi ba Kavyonzi TV, nizere ko meze neza bamuherereye hose muri fresh. Muri kumwe na Sedu uko bisanzwe. Uyu munsi hari akandi kantu tugiye kurabira hamwe kuri WhatsApp, akantu kameze neza cyane, akantu ka trick keza cyane ko kuri WhatsApp. Hari ukuntu bishika ukaba wifuza ushaka gusaba ubufasha abantu bagize group ya WhatsApp, nk'akarorero nkuko ushaka kubasaba ko bogufasha. Akarorero ja muri WhatsApp cyangwa je muri contact y'umuntu, reka jewe nkoreshe iyi contact wanje. Iyi contact yanje yanditswe ko uku, contact yanje yanditswe ko uku, iyi wanje. Hama uje mwindani hagati ukanda hari agasarabaka, hama ushobona ahantu handitse pour wowe akambere kanditse photos, then camera, location, contact, document, then pour. Ufyonda handitse ivyo ico ndondera kugira ndabereke na ukandamo handitse aka pour ucukafyonda mukakemeza. Umaze gukemeza urabona bacha kuzanira ikintu bavuga ngo bashaka kubaza, bashaka kubwira ati baza ikibazo. Aha muraza ukabona akantu ngo ndabereke na kantu k'ubwenge cyane. Aha reka mbaza ikibazo kivuga uko, mushobora kumfasha gufyonda sabone, kuri Kavyonzi TV hani kuri YouTube. Kushiraho akantu ko gusaba, uri kurasaba, hanyuma shiraho n'akabaza, ushira akabaza kaje. Hama urabona handitse ngo handitse options baguhereza zibiri. Aha barakubwira ati add, shirako, urashirako ego. Hama hasi naho ushobora gushirako oya, kubera ko iyo uri kurasaba ni inzira zibiri, hari abakwemerera n'abakwankira. Ushobora gufyonda ukandikamo oya, urabona zose ko zikwiye, hama uce wemeza ugire send. Akantu niko ndabwira karaka, urabona ushobora kwarungira abandi bantu benshi cyane kuri WhatsApp kugira ngo bamenye byinshi. Aha rero no kuvuga iyo ukarungitse muri WhatsApp bisaba ukarungikana na link hasi, cyangwa se link ukayishira hejuru y'ikibazo, cyangwa ukayishira hasi ikibazo kugira ngo byose bayibone. Hama nimba bemeye bashaka bafyonda kuri ego, wavyanse ufyonda kuri oya. Nukure bimeze rero. Hamagira urabe ko abantu batoye cyangwa se abantu ko bagiye batora urukurikirane rwabo ufyonda ndetse few votes ushobona bose amazina yabo, wavyemeye n'uwavyanse bose uwabona. Nuko rero karaka cyane ko ubwenge nagira ndabereke. Urabona ko birashobora gushuka warigeze ukabona ahantu henshi hatandukanye utaruzi ukuntu bashobora gupanga nuko bashobora gukora. Nuko murakoze cyane. Hama ntimwayire ukadarise sabone cyangwa se subscribe bivana n'urimo kurakoresha kuri Kavyonzi TV kugira ngo ibiganiro bizoba bikurikira ntuze ubicikwe. Nongera bamenyesha ko hari ibiganiro byinshi tugiye gutangura, hari inkuru nyinshi tugiye gutangura. Rero mube mwamaze gukora sabone cyangwa se subscribe kugira ngo ntimuze mukigwa n'ibiganiro byinshi bizoba biraca kuri iyi channel ya Kavyonzi TV. Mwari kumwe na Sedu uko bisanzwe. Ciao.